Iyi mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inshuti zacu mwaramutse. Ni Fidel Niyongabo abaramutsa. Radio Ijwi rya Amerika ni ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. No mu karere ka Kisoro muri Uganda muratwumvira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi riyobora. Umunsi wa gatandatu muhire kuri mwese nshuti zacu. Tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini, arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara, naco niyo carangira turabashikiza ikiganiro c'umuziki. Kaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Sentare ntahinyuzwa y'u Burundi yahanishije ku mugoroba weje ku munsi wa gatanu umunyororo wo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere. Urubanza rwabereye mu ibohero rikuru ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi Gitega. Ibindi twumvirize umumenyesha makuru Eloge Wilikaneza. Urubanza rwasomwe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu. Amasoko y'Ijwi rya Amerika yatubwiye ko umukuru wa sentare ntahinyuzwa ubwiwe Emmanuel Gateretse yidugiye gushikiriza urwo rubanza wahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni mu ibohero rikuru rya Gitega ku murwa mukuru wa politike ahafungiwe kuva mu kwezi kw'indwi w'umwaka. Ivyaha vyose umushikirizamanza yagirije Bunyoni sentare yamuhaniye atana kimwe kivuyemwo, navyo ni uguhungabanya umutekano w'igihugu, uguhungabanya ubutunzi bw'igihugu, ukwishimikiza amabanga kugira ashike ku nyungu ziwe bwite, ugushaka kwica umukuru w'igihugu hakoreshejwe amangetengete, ugutuka umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere, ugushaka kwica umukuru w'igihugu mu ntumbero yo gutembagaza inzego zitorewe n'abanyagihugu, hamwe no gutunga ibirwanisho badafitiye uruhusha. Sentare kandi yategetse ko hafatwa ubutunzi bwose bwa Bunyoni. Mwisozera ry'imburano ku wa 9 ukwezi kwa 11 guheze, umushikirizamanza aserukira leta muri urwo rubanza yari yavuze ko ubutunzi Bunyoni afise budasiguritse bungana n'amazu n'ibibanza 153 n'imodokari 43. Abandi bantu batandatu barerwa mu rubanza rumwe na General Bunyoni nabo nyene basomewe urwo baciriwe. Colonel mu gipolisi Desire Uwamahoro yahoze arongoye igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko BAE na Samuel Destine Bapfumukeko umukozi mukuru w'igendereza ry'u Burundi bahanishijwe mu nyororo w'imyaka 15. Ubuserukira leta yari yabasabiye gufungwa imyaka 30. Aba bagirizwa gufatikanya na Bunyoni no kumena amabanga y'akazi hanini. Abandi bagabo batatu ari bo Kome Niyonsaba yarajejwe inyubako z'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere, umushoferi Zahake Banirwa n'inzigo na Melchiade Nduwimana umukuru mutumba Mubone muri komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi, aho inzego z'umutekano zavuze ko zafatiye Alain Guillaume Bunyoni yihishije mu kwa kane uyu mwaka, bahanishijwe umunyororo w'imyaka 3 umunyororo umwe yejejwe ni Didasigira neza umushoferi w'Kirimba kwa Bunyoni. Urubanza rwasomwe mu rurimi rw'igifaransa nk'uko abari mu cumba rwasomewemwo bavyiganijwe rya Amerika. General Bunyoni niwe yasiguriye abapolisi bato bato mu Kirundi kubera hari vyabasiga. Nta mushingwamanza yari yitavye kw'ibohero rikuru rya Gitega, aho umukuru wa sentare ntahinyuzwa yasoma ingingo abafunzwe bafatiwe. Ikindi amasoko y'Ijwi rya Amerika tumenyesheje nuko abahanywe batahawe kopi y'urubanza kugira bayitere ku mukono. Isoko y'Ijwi rya Amerika mu rukiko yatubwiye ko General Bunyoni yumvikanye yidoga agira ati uru rubanza baruciye gihutihuti kuki birutse bataduhaye amakopi kugira tuyasinye ko tuzobone kunguruza. Yongera ko ati mukuru so mumengo bafise ubwoba. Bunyoni kandi yabonetse yafise akabiri keza aja kubwirwa igihano yahawe. Urubanza ruheze yakoranije aho basangiye dossier maze babwira ati ubutungane ntiburangiriye ngaha. Ijwi rya Amerika ntiryashoboye kuronka kuri telefone ya mushingwamanza yunganira Alain Guillaume Bunyoni n'ubutumwa bwanditse kuri WhatsApp. Maître Placide Gatoto ntiyari bwabusubize kugera igihe twateguriye inkuru. Niyadusubiza tuzobibagezaho mu makuru yacu akurikira. Nkuko mu gihe c'imisi ne urubanza rwo mu mizi rwamaze atabaserukira amashirahamwe yigenga canke za ambasade baroye kurwumviriza nkuko vyagenda mu manza zo muri kahise zerekeye amenyesha makuru, abanyepolitike, abategetsi n'abahani agateka kazina muntu. N'uyu munsi nta wakirazira yahabonetse. Alain Guillaume Bunyoni yagumye yabwira sentare ko ariko arenganywa kandi ko atabantu bo kumwagiriza bigeze bazanwa imbere y'abacamanza. Eloge Wilikaneza, Ijwi rya Amerika. Amasezerano mashasha hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda yorungika abimukira mu Rwanda abandanya gutera impari hagati y'abanyapolitike
abanyamategeko n'abaharanira uburenganzira bwa muntu mu Bwongereza no ku isi. Edi Gwema adufite ibindi kuri iyi nkuru. Aya masezerano mashya yasinyiwe mu Rwanda mu ntangiriro z'iki cyumweru. Ku ruhande rw'Ubwongereza, Minisitiri w'Umutekano James Cleverly niwe wayashyizeho umukono, naho ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Vincent Biruta wasinye aya masezerano mashya. Mu biyakubiyemo harimo ko u Rwanda rwiyemeje gufata neza abimukira bazava mu Bwongereza kandi ko rutazigera rubohereza mu bihugu bakomokamo. Ibi bihugu byombi bivuga ko aya masezerano agamije gukuraho impungenge z'urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza. Uru rukiko mu kwezi gushize rwaburijemo gahunda ya guverinoma ya Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak wo kohereza abimukira mu Rwanda, ruvuga ko iciye ukubiri n'amategeko. Nubwo guverinoma iyobowe n'abakonservateri yari yizeye ko aya masezerano agiye gukemura iki kibazo cy'abimukira, bamwe mu bagize iryo shyaka basanga adahagije kugira ngo ikibazo gikemurwe burundu. Muri abo harimo uwari Minisitiri w'Abinjira n'Abasohoka Robert Jenrick wahise atangaza ko yeguye muri guverinoma ya Rishi Sunak. Uyu avuga ko aya masezerano adashyiraho ingamba zikarishye zo gukumira abimukira. Kuri Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak, iyi ni intangiriro nziza yo gutangira kohereza abimukira binjira mu Bwongereza mu buryo budakurikije amategeko mu Rwanda. Kuri uyu wa kane ari imbere y'inteko y'abadepite yabasabye akomeje gushyigikira umugambi we n'u Rwanda. Tugiye guhita dutangira kohereza indege zijyanye ababimukira, tugiye guhagarika ukwinjira kw'abimukira mu gihugu kandi bidasubirwaho, tugiye guhagarika amato abazana. Mu by'ukuri yewe niyemeje gukemura iki kibazo. Ibi bivugwa na Minisitiri w'Intebe Sunak. Hari abo mu ishyaka rye basanga nta musaruro bizatanga. Suella Braverman watangiranye n'uyu mugambi akaba yarirukanywe muri guverinoma avuga ko nta cyizere afitiye aya masezerano mashya. Tutabeshyanye, aya masezerano nta musaruro azatanga, ntabwo azakora kandi ntazahagarika amato atunda abimukira. Uko niko njye mbibona nyuma yo kuyasoma mu masaha make ashize. Ku ishyaka ry'abakozi Labour Party ritavuga rumwe n'irya Minisitiri w'Intebe, bo bavuga ko Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak akomeje kugaragaza ko adashoboye. Biravugwa na Depite Lucy Powell. Minisitiri w'Intebe akomeje kugaragaza ko adashoboye, dore yananiwe kunga abo mu ishyaka rye, ahubwo akaba akomeje kuricamo ibice. Twese turifuza guhagarika ayo mato. Icyiza ni uko benshi mu duhanganye ubu bemeranywa natwe ko iyi gahunda idakora. Izi mpaka zirakomeza mu Bwongereza mu gihe bivugwa ko u Rwanda rukomeje kwakira amafaranga kugira ngo ruzakire abimukira Ubwongereza budashaka. Mu kwezi kwa kane gushize bwaruhaye andi madolari arenga miliyoni 120. Amakuru dukesha ibinyamakuru byo mu Bwongereza agaragaza ko icyo gihugu cyahaye u Rwanda igice cy'imari ya mbere y'amapawundi agera kuri miliyoni 140 mu mwaka w'ibihumbi 2022. Hiyongereyeho igice cya kabiri cy'amapawundi bivuze miliyoni 100 bwohereje mu kwezi kwa kane gushize, nk'uko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu y'Ubwongereza yabyandikiye abadepite babwo. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ugiye gutangira, Ubwongereza buzoherereza u Rwanda andi mapawundi miliyoni 50. Yose hamwe azaba abaye amapawundi miliyoni 190, ni ukuvuga amanyarwanda arenga miliyari 295. Ku ishyaka ry'abakozi Labour Party ritavuga rumwe n'irya Minisitiri w'Intebe, nta shingiro ryo gusesagura umutungo ku bintu by'akaduruvayo. Nyamara Minisitiri mushya w'Abinjira n'Abasohoka Tom Pagslove we yatangaje ko uriya mutungo ari ishoramari. Ibi avuga ni nako u Rwanda rubifata. Uyu ni Yolande Makolo uvugira Leta y'u Rwanda mu kiganiro na televiziyo Channel 4 yo mu Bwongereza. Amafaranga ni ngombwa kugira ngo tuzashobore kwita kuri abo bimukira. Niyo mpamvu yitwa amasezerano y'imikoranire ku bimukira n'iterambere mu by'ubukungu. Ubwongereza burimo gutanga umusanzu mu iterambere ry'ubukungu bw'u Rwanda kugira ngo bizungukire abanyarwanda n'abimukira bazazanwa mu Rwanda. Abadepite b'Ubwongereza bazakora itora rya mbere ku mategeko mashya ku wa kabiri tariki ya 12 y'uku kwezi kwa 12. Niko umuyobozi w'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko y'i Londres yatangaje. Mu itangazo yashyikirije abadepite, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu cy'Ubwongereza James Cleverly asobanura ko umushinga w'aya mategeko mashya witwa Safety of Rwanda uvuga ko u Rwanda ari igihugu gitekanye ku mpunzi n'abimukira. Wemeza ko u Rwanda rudashobora kohereza mu kindi gihugu abimukira baturuka mu Bwongereza. Uwo rutazemera ruzajya rumusubiza Ubwongereza.
uteganya kandi ko urukiko rwihariye ruzajya rureba ibibaho byose bifitanye isano n'abimukira. Ruzaba ruyoborwa n'umunyarwanda n'undi muntu ukomoka mu muryango wa Commonwealth. Bazajya bashyiraho abacamanza barwo nabo bazaba ari abanyarwanda n'abo muri Commonwealth, gusa ntasobanura aho ruzaba rwicaye. Ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR naryo rivuga ko iri tegeko rinyuranije n'ibyo Ubwongereza bwiyemeje mu masezerano mpuzamahanga arengera impunzi. Mubandanya kumviriza radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru badushikirije. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo aravuga ko agace ka Mushaki gashobora kuba karigaruwe n'inyeshyamba za M23 kuri wa kane. Inkuru irambuye Jemisho kandi bakomera. Isantere ya Mushaki iri muri teritwari ya Masisi mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Agace kari mu birometero 25 n'umujyi muto wa Sake nawo ubarizwa muri iyo teritware. Abarwanyi b'inyeshyamba za M23 zafashe aka gace mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka zigashyira mu maboko y'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC ubwo zazaga kubungabunga amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Mu masaha y'igicamunsi amasoko atandukanye yemeje ko M23 yongeye kwisubiza aka gace gahuriweho imihanda 3, ni ukuvuga umwe uva Sake uja Rubaya, uwa Karuba werekera Minova mu ntara y'Kivu y'Epfo, undi uje Kirorirwe na Kicanga mu sheferi ya Bahunde. Bamwe mu bayobozi ba societe civile yo muri ako gace babwijwe rya Amerika ko Mushaki yafashwe nyuma y'amasaha menshi imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'inyeshyamba za M23. Abaturage bahunze berekeza mu mujyi muto wa Sake, abandi baja muri centre ya Rubaya. Bwana Maono Alexi ni umuyobozi wungirije wa societe civile muri groupe ya Matanda. Baturamukije mu gitondo kare kare turi kumva amabombe, abaturage dusa nkaho tuvuyemo basigara bari kugwana n'aba FARDC n'abazalendu. None muri iki gicamunsi bibaye ngombwa ko aba FARDC n'abazalendu bava mu centre. Muri amasaha tuvugana M23 niyo yicaye mu centre y'Mushaki. Nyuma y'imirwano yo kuri uyu munsi, abaturage bo mu duce twa Matanda, Rubare, Kadirisha, Karambi na Ngendambuye nabo bongeye guhunga. Mono Alexi avuga ko amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu atewe impungenge nuko ibintu byifashe muri iki gihe. Urabizi twebwe turi abaturage, icyo tuzi ni uko habaye imirwano ikaze ndetse na ya ndege ya Sukhoi yaje gufasha aba FARDC ariko ntabwo byakunze. Ibyo ni amastrateji y'abasirikare, twebwe turi abaturage. Iyi santere ya Mushaki ni santere iri strategique, aciye umuhanda ugiye za Rubaya, za Bihambwe, Masisi zone ndetse ugatraversa ukagera naho bita muri Walikale. Niyo hajyaga hava ibiryo byinshi byo kugemurira umujyi wa Goma. None kubona naho bahafashe vraiment turi kubona biragira impact iremereye cyane ku mujyi wa Goma. Iyi niyo yari inzira isigaye, none nayo irafashwe. Abaturage bakuwe mu byabo bo basanga ko ingabo za FARDC zikomeje kugira ubushake buke muri iyi ntambara. Babaje cyane, biteye n'akababaro cyane kuko urabona ikibazo cya mbere biteye nuko Masisi yose ihagarikiwe na Mushaki. Niyo nzira igiye muri Masisi centre no muri Rubaya hariya bacukura amabuye y'agaciro. Sasa kubona bafashe Mushaki ni ibintu sana biteye ubwoba. Tangare ejo wumvishe bageze mu makariyeri ya minere, batangiye gucukura ugasanga batwibye amabuye y'agaciro. Birababaje cyane. Twasaba guverinoma kora uko ishoboye kose bagashaka imbaraga bakarekana na bira byo barimo by'amatora. Kugeza ubu igisirikare cya Kongo FARDC ntacyo kiratangaza ku birebana n'ifatwa rya Mushaki, ariko ubwo twamuhamagaraga kuri telefone Colonel Guillaume Njike Kayiko, umuvugizi wa FARDC muri Kivu ya Ruguru, yatwandikiye ubutumwa bugufi agira ati: ubu imirwano irakomeje kandi ingabo zacu zirimo kubyitwaramo neza cyane. Turimo guhashya umwanzi kandi inshingano za FARDC ni ukurinda
kurinda abaturage. Ibindi bisobanuro turabitanga mu masaha ari buze. Amakuru dukura harimo kubera imirwano yemeza ko M23 igenda isatira imisozi miremire ya Karuba no mu duce twa Minova ku mupaka n'intara ya Kivu y'Epfo. Ubwo aka gace kafatwaga ku nshuro ya mbere mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, abenshi mu baturage barahunze bajya muri Sake, abandi baza mu nkambi zitandukanye mu mujyi wa Goma. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Mu Burundi mu ntara Cibitoke, umugabo yataye umugore we amutana abana bafite ubumuga. Umugore we aratabaza asaba abagira neza kumufasha. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza. Ndagenda rasindira nakaba kitu jaza kamuzutana mwirerero kumene nkabandi ba aho ni mu rugo kwa Serafini Rambona w'imyaka 35, ngo mukenyezi w'abana 5, abakobwa 4 n'agahungu kamwe, aba mu nzu y'ivyumba 2 na salon. Iri nko ku metero 500 za paruwasi ya Katolika muri Rusiga, komine Rugombo, mu ntara Cibitoke, mu buraruko bw'Uburengero bw'u Burundi. Uri hanze y'inzu canke utegereye abo bana ntiwomenya ko bamugaye, kuko naho amaguru n'amaboko bidakora neza, bakagenda bikwega baraganira. baramugaye none byadufashe turabana batoya. Papa yarapfuye nawe uhari, mbona ubuzima kandi bumeze nabi, ndagenda hajya haruguru bakanakwisumira nabo niyo nari mvuye mu kanya. Abigeme bamugaye bafise imyaka 15 na 17, mu gihe agahungu ubu kujuje 10. Mu gahinda gashaka kumwica, umupfasoni Rambona yiganije Ijwi ry'Amerika tubwira ayagowe n'umwiheburo wamurengeye. Abana bafashwe n'ubumuga, papa wabacara abana, sinzi n'irengero ryiwe. Nanje ubu ndagwaye ndarembye, ariko ndiyumvira kongera nanje ndebe ko nobata, kuko ntibafise icyo bafungura, burira bakarara inzara. Ababanyi bahora bafasha, ariko ubu nabo nta kintu bafise bamfasha. N'ubu barashonje, ariko bararira babuze icyo bafungura. N'inzu tubamwo ntihabona, nta matara dufise, na nyir'inzu yatubwiye ko agomba kudusohora. Nyina w'abo bana bagendana ubumuga asaba umunyempuhwe wese kumutabara. Umwe aryama hasi, imbavu zikababara, uwundi aguma yicaye, uwundi aragenda ariko atambuka ntibikunda, agenda yidudagura. Nkabasaba ko bamufasha kweri, bakampa n'agatahe kuko banodandaza baronka icyo bafungura, canke bakampa n'udukinga kugira ngo baze batembera baje hanze nk'abandi bana. Uko babayeho nabi baguma mu nzu. Eric Ntirampe bafite imyaka 38, yataye umugore wiwe haraheze imyaka 7. Byamunaniye kwihanganira kurera abana 3 bagendana ubumuga. Yarabataye arambwira ntashobora kubana n'ivyo bimuga, ntarengero na rimwe ryiwenze. Iyo yagiye aba bana nahora nshingera, agenda gukorera 5,000, asoma ikiro cy'ibiharage n'ubufu bigaca bihera. None nanje ubu ndagwaye ndarembye, nta mituweli mfise, ko bagiye kubaho ntavyo nzi. Claudine Ndayishimiye w'imyaka 28 akaba afise abana 4, n'umwe mu babanyi bagerageza kuramira Serafine, ariko yemeza ko kubera ubuzima buzimvye we n'abagenzi be uba kenshi bata kuwa amazi. Twebwe iyo bishitse kenshi tukabona abo bana bararaye inzara, arico umubanyi afise arabahereza, ataca afise naho n'ukuri burira bugaca bakaryama ata kintu na kimwe barose. Francine Niragira n'uwundi mubanyi avuga ko ingingo ya leta yo kubuza abasegereza mu mabarabara yaje gusongera isibe muri uwo muryango w'abana batawe na Sabavyara kubera ubumuga bwabo. Cyane ubu hoho byaranagakoze, yahora n'abajana no gusega, ubu ntibakibajana gusega kuko babihagaritse. Ubu bagumaho, ubu wiyumviye ko niwe abahereza. Urabona muri iki gihe cy'inzara, hari igihe barara inzara, nk'ubu turi mu gashogoro nta bareza, kenshi birashika bakarara inzara. Urunganwe narwo nka Jantier Nizeyimana baterwa agahinda n'ubumuga bwa bagenzi babo bakabura uko babikika. Ndababara vrema kubona nabirirwa baryamye kandi baba bahaguruka nabo bakagenda, natwe tukaba tugenda. Je vrema mpora mbaba, kandi nabo bakaba batagira n'ubafasha, mbabo nawe n'abagwaye ntakaba bafise ico yobaronderera, bakirirwa baryamye, hari n'igihe birirwa inzara badashobora kuronka ivyo kurya. Ijwi ry'Amerika ryaragiye kuraba uwo muryango, rihasanga Perpetuit Bukuru aserukira urunani rw'amashirahamwe ajejwe agateka k'abana FENADEB mu Rugombo, nawe nyene aratabaza. Amashirahamwe ajejwe agateka k'abana n'amashirahamwe ajejwe agateka k'abakenyezi agira ico yokunganira, abari hafi bavyumva babishoboye, barateye agahinda abo bantu hashitse. Nukuri uwo hashika akababona ntiyoreka kugira icyo afasha, ashoboye icyo yofasha. Turaganira nabo kenshi, mba ndi hafi yabo, turaganira, bararara inzara
rimwe kabiri. Gilbert Manirakiza musitanteri wa komine Rugombo yabwijwe rya Amerika ko mu mikoro make komine ifise iriko yiga uko yokubakira uwo muryango usanzwe ari ntaho nikora. Komine nivyo ihamagarwa gufasha, turabafasha kugira ngo turakuza ngo bandanye cyane ko basanzwe ari umuryango ufite mikoro make. Ikibazo gikomeye ko ntibagira naho baba, rero turiko turavyigana baza ko mu minsi iri imbere kumbure tuzohava turaba inzira byoca kugira ngo turabe ko uwo muryango ushobora kuronka aho woba. Ikigo UNICEF cemeza ko mu Burundi abagendana ubumuga bahura n'ibibazo bitandukanye harimo ukubura utuzu twa surwumwe twabagenewe. Kivuga ko hari benshi muri bo bituma mu mashamba canke mu masashe kubera ukubura ubwiherero bujanye n'ubumuga bwabo. Muri ico gihugu kandi naho leta yasinyiye amasezerano yubahiriza abagendana ubumuga, urunani rwabo na ONU bemeza ko hakiri kumirwa bakorerwa haba mu miryango no mu tuzi. Eroje buri kaneza, Ijwi rya Amerika. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ya Rumonge mu murwa mukuru w'iyo ntara hakorerwa imirimo y'uburobyi, haravugwa isuku nke kubera ibura ry'imisarane. Hari impungenge ko hakwaduka indwara zibiza. Inkuru Ijwi rya Amerika bateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragizwaho na Thierry Ndayishimiye. Ushitse kumwe hawa Rumonge usanganirwa n'amajwi atandukanye, imifunda y'amazi asesa ku musenyi no ku mato, ay'abafundi baba bariko barasanura ubwato canke bakora amamoteri yabwo bagira ko bayatsa kugira bumve ko yakize, induru z'abana baba bariko baroga mu mazi, izabari mu isoko y'imboga mbisi zigurishwa aho ku nkengera za Tanganyika mu gitondo. Hari indagara zanikiwe ku buyungiro bwubatswe aho ku musenyi, abapishi bariko barategura imfungurwa z'abarobyi, bamwe botsa imikeke abandi batetse ku mashiga ibyo abarobyi bafungura bavuye mu kiyaga bagakoresha inkwi. Harubatswe kandi utuzu tw'amahema dusambugwa iyo igikorwa co kuroba gihagaze. Ni muri utwo tuzu abarobyi baryamamwo kandi bakabikamwo ibikoresho bitandukanye by'abarobyi. Kwibarabara ryubakishijwe amabuye rimanuka rivuye ku kaburimbo rije Bujumbura, co kimwe no ku mpera z'umusenyi wa Tanganyika hari amazu adandarizwamwo ibikoresho by'ikirobyi n'ibifungurwa abarobyi bakunda gukenera. Amazu amwe yaho ku nkengera za Tanganyika hano Musaka kuko yabomowe n'amazi ya Tanganyika igihe ikiyaga caduga muri kino gihe atabantu bayabamwo. Kuri uwo mweha hari ababa bariko baroza amakinga n'amapikipiki hamwe n'imiduga. Abakenyezi bamwe bo mu gisagara ca Rumonge bariko barahamesurira, abandi bariko barahogereza ibyombo. Abana nabo bari mu munezero ntangere kuko bariko baroga Tanganyika. Ikitagaragara aho ku kiyaga n'utuzu twa sugumwe, abarobyi abaje kurema isoko, abahirirwa bacunze indagara zanikiye canke abahadandariza ibikoresho bitandukanye bashobora gukoresha iyo bafashwe n'umusonga. Mu gitondo uri kurahaca bisaba kurikanura, urashobora guhonyora umwanda mukuru uba ufukishije umusenyi baba bitumyeho mu ijoro. Abarobyi bo kuri uwo mwe baremera ko ikibazo caho bihagarika kiri mu biba hanze. Umurobyi ati keshi tukumye kwiherera twigira mu ikontineri y'inaho cyaje tukikingira ibintu byasambutse, nta handi dufise tuja, nta hariho kuko aho mu mpango zose ntibakwemerera. Mugenzi we babanaho kumwe hawa Rumonge nawe ati turariha kugira turonka aho twihagarika. Ukuntu kesi bigenda turi ngaha twifasa ngaho kwa Mutama wero umuntu akariha amajana 2. Yego cyane na dosi ziriyo ukeneye koga uri amajana 2. Mu bisanzwe iyo tutari hafi turi nko mu site gutembera ngaha haruguru ku kaburimbo aho buteramiye twari tiziriho barazifita arugara ugiye aca guyifungura ukuguru ukifasa hanyuma ukaturi amajana 2 zize kwituma. Abo baravyi bati hari naho tuja gusaba aho wihagarika kumuhana abakakwanyira. Yanse ugenda gusaba kumuhana ngaha kumyana kana naho nyine batakuze umva ntibasora kuguha ndikunda amakenga turafise nyine ko dusobora gutegwa n'ingwara fulani. Urabona naha kutangana kimwe nameze imisafu ni myinshi. Ico dusaba nka komitiro ngo ikirovyi canke n'abandi bo babizezwe ko botuzanira utuzu twasora kwiherera mu ngaha. Aho rero niho hava kwihagarika aho babonye. Toyi Gabriel arongoye runanirwa abarobyi mu Burundi aremeza ko imyeha nka yose y'abarobyi ku kiyaga Tanganyika atagira utuzu twasugumwe kuvaho amazi Tanganyika adugiye. Ku myeha y'uburobyi nka hose murabona yuko twatewe n'ikiza c'umwuzurira ku kiyaga Tanganyika, aho wasanga aho twubatse utuzu twasugumwe hose twarasambutse twaratwawe kubera yuko ikiyaga caraduze
kirarenga hafi imetero 100 naho casikanije imetero 105. Birumvikana rero yuko ahantu hari harubatswe utuzu twa sugumwe nka hose nta henshi twarasabutse twaratwawe. Urwo runani rw'abarovyi rwarashikirije ico kibazo abarongoye amakomine ari ku nkengera za Tanganyika, kandi barizeye ko ayo makomine afise imyeha y'uburovyi azokumva kamo babateye, ariko intambamyi zo kuronka aho batwubaka ziracahari nk'uko bishikirizwa na Toyi Gabrieli. Ariko ikibazo naho ubwo buryo bwoboneka, naho amakomine yogira ico afashije akubaka utuzu twa sugumwe, hariho imwe usanga ari kigoye kuronka ikibanza co kubaka mu tuzu twa sugumwe, kuko aho ukoze gatoya ucabuma ngo hanahe wanje, aho ukoze gatoya uvumenga ni mw'iparasera y'umuntu. Rero niyo ni intambamyi twe tubona dufise. Baba barovyi yabo wabaserukira bose barafise amakenga ko kubera ubwo bukene bwaho bihagarika bishobora kubatera indwara ziva ku isuku rike. Mu gihe hahimbaza umunsi wahariwe utuzu twa sugumwe kuri uyu wa mbere z'ukwa 12 aho mu Rumonge ku civugo kivuga kiti twihutishe impinduka zidushikana ku isuku ritunganijwe neza kandi rikingiye. Umuhanuzi ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje yamenyesheje ko abarundi 2.2% bacihagarika mu Gisanze. Intara ya Kayanza ya nyuma ifise ingo 15% zifise utuzu twa sugumwe twa kijambere. Bujumbura mu gisagara niyo ya mbere igeze ku ngo 46% bafise utuzu twa sugumwe nk'utwo. Kubijanye n'utuzu twa sugumwe tubayabaye, Karusi iri imbere ku bice 82%, nayo Bujumbura mu gisagara bakaba bageze kuri 65%. Nestor Girukwishaka umuyobozi w'amazi isuku n'isukura mu bushikiranganje mu byo bujeju harimwe amazi, igihe yashikiriza ijambo ryo guhimbaza uwo munsi yamenyesheje ko henshi mu bibanza bihurirwamo n'abantu benshi harimo n'amashuri atatuzu twa sugumwe tuhabazwa. Utuhari natwo usanga tutagirirwa isuku co kimwe no mu ngo zimwe zimwe. Ibyo rero ni ntanduruko y'irandagata ry'indwara ziva ku isuku rike, ariko leta irafise umugambi wo kubaka muri ibyo bibanza utuzu twa sugumwe. Mugabo mu mihana abantu bo kwimenya. Tumenye ko amazi masabano atamara imvyiro, tureke kwama tuzerinze, kuko nta leta canke ishirahamwe kanaka rizoza kutwubakira utuzu twa sugumwe mu ngo iwacu, ntibishoboka ivyo. Uwo muyobozi ajeje ivy'isuku n'isukura ahimiriza ahubwo abarundi gukoresha utuzu twa sugumwe kuko inyungu itari ku magara meza gusa. Mu myaka iheze ibivuye mu tuzu twa sugumwe vyafatwa ko ari ingorane. Mu bihe vya none iyo mbono yarahindutse, kuko ubu benshi kandi henshi kw'isi naho iwacu tudasigaye inyuma, abantu barijukiye cyane kubyaza umusaruro ibivuye mu tuzu twa sugumwe mu kubikoresha nk'ifumbire, gutyo umwimbu ukiyongera. Nestor Girukwishaka umuyobozi w'igisata kijeje isuku n'isukura yarongeye koko mu tuzu twa sugumwe hashobora kuva umwuka abantu bakoresha mu gucana amatara canke guteka ibifungurwa. Urakoze Thierry Ndayishimiye. Hano turangirije ikiganiro iwanyu mu ntara. Bashimye kwa mwaduteza amatwi nk'uko mubikora buri munsi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi guca kunda n'indyarya ni ugusigira abana impyisi ugasinzira. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Mu kanya gatoyi cyane murumviriza ikiganiro c'umuziki. Mugire weekend nziza.